umunezero wari wose ku mupfakazi akongera akaba utishoboye Genevieve Ndayishimiye igihe ishirahamwe Maranatha yarirejeje kumuronsa mabati no kumusakarira inzu nyuma y'imyaka yababa 10 atagira ahaba. Iryo shirahamwe Maranatha nirankoreye neza cyane ngomba ndabatambira ndakuba segiteri nawe ndamutambira kutizankoreye ibi byiza iri shirahamwe rinkoreye ni ryambere aha rero rirankuye mu gisaka dusize mu gisagara kubera imboneza z'umukuru wacu Samuragwa Evariste Ndayishimiye yatanze agahengwe mukaza musoboka neza n'akamodoka cyabo kamenagura jewe ndayishimiye ndakomeye amashinya kubahwa Mr. yateye akamo imboneza yiwe segiteri wacu wa muri village ya gatandatu birarondegwa Christophe akaba yarambonye akambona aho ngorewe niwe iyi nzu yemwe niwe yayubakishije yaranzaniye abamarayika amashuri barabumba bashonje ntacana bahaye baraheza bana 30 azaraba harageraho umufundi aramukurikirana nsimba nyakubahwa jewe ndayibuze ntiyandavye ngo ampenure nkariya iyi nzu yose kubwiye ibiti niwe umufundi kugira ngo afungure niwe mugana haranyomboka nkamwitura kuva habereye segiteri jewe naraye mbonye n'ukuri ari mboneza ijisho rya Mr. kandi akabimboneza y'umukuru wacu w'igihugu Samuragwa Evariste Ndayishimiye biraronderwa mu muduza hejuru bakibwira uriya mukuru hariya anyi wacu mukuru w'igihugu uti warabahaye umusekreteri mwiza muri village ya gatandatu V6 kino paritwa biraronderwa bona abapfakazi abona n'abagabo muki kuva mu myaka 2022 kugera uno munsi nazo nabona umutwe aragiye kungoma mbonye ko niyo mboneza yanyu ntimwari kumbona kandi niyo mboneza ya Mr. yatabawe sino wabonye bavyeyi banyakubahwa shirahamwe Maranatha akavyo ngiye kuronka nuko ngiye kuryama ahantu heza kava mu gisaka munsize mu gisagara nkagenda mu nzu nkaryama n'utuguru twanje nkatugorora atawuri karambwira ngo ndiha aho namwese ndabakomera amashi nzosubira kuvigwa kandi nzoza nta iwanje ninjira mvuga ati ishirahamwe Maranatha byaranshikiye narashikiwe n'abamarayika bo mwijuru. Uyu mukenyezi yatuyagiye kandi n'ingene vyamugendeye kugira ngo aturature iyo myaka yose. Bagera bava Ndayishimiye mvuka muri commune Gatatu Tumba Ruhengeri barabaye natangiye kuba ngaha amutanga kuri bagaza imyaka 16 hari umuryango mwishi ariko umuryango warahitabo n'intambara tanuba kino ndahaba kugeza n'uyu munsi imyaka abisomera cyane na kabiri numva imyaka nabangizemo mwege muzi kwiyumviriza mwoyimenya aba ngaho kubyara abo bana batandatu apfa batatu apfa babiri nasigara bane babari bibiri nabone bajanye na se wiwe kubw'intambara cyane abo bana rero batatu jewe ndahungira igihanga ndagumaho kubera twari tubayeho ahantu nyene yashikiye aba akora bava ahantu imwaro arakora antwara ari haba ari habaye rero intambara isutamiye ibyo kuvuga ngo amatongo byazanywe n'iyi intambara yanaheze
abo batama bari ahitanywe n'intambara hasigara abahungu babo se w'aba bana arahitanywe n'intambara ahambwiye apfa kwibarabara umugirigiri kaburimbo jewe rero bene matongo bavuga ati aha nta tongo muhafise ntajye mwahaguze Mwishirahamwe Maranatha ngo barashima ko bashoboye gushikana isezerano. Jeremy Niyonkuru ni umwe mu batanguje ishirahamwe Maranatha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Numva afise umunezero udasanzwe muri jewe kuko numva uyu munsi twaje gushitsa isezerano twasezeranye. Ubushize hari mu bihe biheze twaraje muri intara twatewe akamo n'abarongozi baratubwira yuko hariho abanyeshure bakoze igikorwa c'iteka igikorwa ciza bashobora gufyaturira amatafari abantu batandukanye bantonikora batishoboye badashobora gukora ico gikorwa cyo kwifyaturira canke cyo kwiyubakira amazu hanyuma abo banyeshure rero twaraje kubatera intege tubisabwe canke dutewe akamo n'abarongozi b'intara hamwe cyane abarongozi ba komine ya Gihanga bamaze kudutera akamo twaraje turabikora hanyuma turagendera uyu muvyeyi turabona inzu agomba kubamwo ico gihe ntihenze yagiriye ko asaba yuko bishobotse yoshobora gusakarirwa kuko atabona ingene ashobora gusakarirwa hanyuma na mustanteri nyene wa komine ya Gihanga yaragiye karadusaba ico gikorwa ko tubishoboye twogikora kandi ko twabona biteye agahinda twaravyemeye uyu munsi rero cyatuzanye no munsi muri kino komine Gihanga twaje gushitsa ico twemeye kugira ngo dushobore gusakarira uyu muvyeyi narirya imvura mu misi zakoze igomba itasure biraboneka yuko atarosa ahantu ashobora gukika umusaya byoba bibi cyane ubw'ivyo rero nta kindi cyatuzanye nta n'amajambo menshi dufise uyu munsi twaje kugira ngo dushigikire igikorwa canke dushitse igikorwa twasezeranye kuko twebwe mu byo twishinze icyo twemeye turagikora rero twagomba ngo dusabe rero abarongoye hano cyane mu waje serukira mustanteri wa Gihanga hamwe n'umukuru w'umutumba batwemerere tubashikirize aya mabati hanyuma niba twemera twabashikiriza aya mabati bace batako badufashe kuduha abantu bashobora kuyadushirira ko hejuru twebwe bazanywe no kugira ngo dusiginze isakaye kandi nitwashimye ko twozana abafundi cyangwa twozana abandi bantu bavuye mu zindi ntara ko dusanzwe dukorera muri iyi ntara turazi yuko abantu b'ingeri zose bahari abafundi barahari abantu bose batandukanye barahari twashimye rero ko nako gahembo twoshobora guhemba abandi bantu bavuye mu zindi ntara tutogaha abo bandi bavuye ahandi ariko twogaha abo bafundi nabo kumbure nabo bashobora kuba bafise icyo bakenye bashobora gufasha imiryango yabo kubw'ivyo rero twagombye ko dukorera muri intara ntidukoresha abantu bavuye mu zindi ntara yaba umukuru w'umutumba yaba umunyamabanga wa mustanteri wa komine Gihanga barashima ico gikorwa c'iteka cyakozwe n'ishirahamwe Maranatha bafadikanije n'intwaro barongera bagasaba ko iryo shirahamwe cyo kimwe n'abandi babishoboye bo bashigikira no mu yindi migambi komine ifise. Ndashimye cyane rwose nashaka n'abandi nimwa tera intambwe zo bakorere nk'iki gikorwa mu byo gukorera n'umutamakazi abashimye na jewe ingufu twarakoresheje ngaho zidapfuye ubusa bisakazo tubironse nonje ndashimye rwose Imana zobahezagire yongere bahe imigisha myinshi ku izina rya nyakubahwa mustanteri wa komine Gihanga yafatiriwe atashoboye gushika hano no ku izina ry'iwanje nyene Buno mwanya nagira fata kanya ko gushima
bwa mbere ndashimira Imana data mushobora byose yadushoboje kuba tukiriho tukaba tugeze kuri uno munsi ikashobora kuduha n'abantu b'umutima w'urukundo nka mwebwe muri Maranatha. Bwa kabiri ndashimiye cyane mwivuye ku mutima mwebwe murongo ishyirahamwe Maranatha, ndabashimira ku bikorwa byiza muri ko murarangura mu gihugu cyane cyane dufate hamwe komine y'iwacu. By'ukuri sagaseseshwa rumuri uyu munsi je noshinga intahe nkavyemeza ko ishyirahamwe Maranatha ritayaga amasigara cicaro. Umunsi wa mbere ishyirahamwe Maranatha rishika mu komine ni jewe nabakiriye mu biro twarayaze ibitari bike. Mu byo twayaze hari ibyo mumaze gushira mu ngiro twarabibonye, na n'uyu munsi hari ibindi muje gushira mu ngiro. Ko arico gituma nemeje ko Maranatha itayaga amasigara cicaro. Turabashimiye cyane, ahubwo nsabe abo tukumwe twese namwe mwikomera amashi tubashimiye. Kubw'ivyo rero twagomba gukenguruka iki gikorwa c'iteka, kumwe twakenguruka ca gikorwa mwadukorera cyo gufata mu mugongo ugwaruka rwafashije mu bikorwa byo mu buruhuko n'ugwaruka ngo bantaho nikora ko bari bacanze twebwe dutumye ko ibikorwa tuba dutumye kugwaruka bwose, ariko cyane cyane kugira tubone umuntu ntaho nikora nuko tubanza tukabona ko yitavye n'ivyo bikorwa, ko niyo mwikomine baje kugira ico basavye tubanza kumubaza ko ari ku rutonde rw'abakoze ibikorwa byo mu buruhuko, kuko kenshi baravuga ngo intimenya niyo ntinegura. Umwana rero ababona ko ari kwa ntaho nikora akaba abona hatumwe ko ibikorwa by'iterambere ntavyitabe, uyo duca tubona ko afise amikoro hari hahandi aba yagiye gukorera ashobora gukura ico mufasha. Muri ico gituma twabashimiye cyane mwivuye ku mutima kandi twongera tubaha ikaze. Na n'uyu munsi turabashimiye kuri iki gikorwa, by'ukuri nizere neza ko ibaye intango, kuko ubwa mbere igihe twaganira twarabashikirije ibibazo twabonye ku mitumba, aho twatanze akarorero ku mutumba wa Buramata aho nishikiye ahantu bita kwibarabara ry'icumi aho abantu baba mu tuntu tumeze nk'uduhema. Bari baje kutwitura dusaba ko twobaha base n'isashe bashira kuri ubwo buzu bwabo, nabone mu biragoye. Duca tubikora ko kugira ngo igihe Imana yokugurura imiryango mukaronka ingene mudufata mu mugongo muze mudufashe, kuko ibikorwa dufite mu komine biremereye ni byinshi cyane. Si ibi gusa, kumbura uyu munsi muri ko muradufasha gushigikira abantu aho nikora, ejo canke hirya y'ejo turashobora kubakenera kugira ngo mudufashe no ku rwego rw'ikomine. Imigambi mwadushikirije twarayumvise, turiko turiga ibijanye n'ingene tuzofashanya kugira ngo iranguke. Kizoshoboka cyose mu byo mwadusavye tuzogenda tuvugana n'userukira ishyirahamwe Maranatha ku rwego rw'intara, narijya twagiriwe ibakwe ibiro vy'intara bikaba biri muri komine iwacu ya Gihanga. Aratwegereye cyane, tuzomubwira uko biko biragenda tubicishe no kuri babandi basanzwe bafashanya hanyuma ibikorwa biheze bigende neza. Ishyirahamwe Maranatha ryahavuye kandi rishikiriza akabahasha umukuru w'umutumba bwiza bwa Ninga kugira ngo azoshobore kugura imiryango yo kugara iyo nzu ya Genevieve nk'uko yari yabisavye. Uyu muvyeyi n'ubu uzogerageza umufashe kugira ngo ashobore kugara iyo nzu.